Irimbira mu bebe. Sijinyo kuririmba ariko reka ngerageze. Fanga guruko nyene. Entina kama Penzi ni chupa rabi ni pesana ni mlevi ni umbe njia kwa maana wewe ndo. Wow! Amasisi byarangiye utamutsindiye. ahubwo nyene. Bimeze gute mama? Jewe icyo no bipfuriza abaje bani mu mahoro amahoro atembagare nkomigisha mu nzi mu burubano bagiye kugira umukobwa Imana mwungura ubumenyi n'umuhungu Imana ibandanye kumuja imbere nico no wasabira ku Mana. Hama wimva gute kubona atana gushikiriye basi ngo anakubaza ikibazo basi. So kubera ko ndi umwana w'umuntu nyene agatima kababaye gato ariko birarengana. Yica umutima iyo umutima wabuze icyo ushaka tubona abakobwa muca murira byagenze gutubwira nturi. Ninanjanga. Acha tumwambie sisi tukosoe basi ndio. Sowe niko sowe. Wanasema kazi sio kupenda ila kazi ni kumpata mtu akupendaye. Ina maana hapo nilikuwa nafanya hicho. Mimi niliongea vibaya kwa ajili nikose kutokana najua kwamba yeye ana mapenzi mbalimbali unasikia. Ila kwa hiyo tunafika kwenye hatua ambaye ya kumkaribisha huyu brother ili uweze kutuambia vizuri kwanza. Hawa ni walembo wawili, watoto. Bano ni bararo. Kifa. Usanzwe ukora iki mu buzi? Nkora kuri Brasserie. Yay. Nkora ndo mushoferi wao. Mushoferi. Okay, ni iyihe changamoto uhura nayo mu gishoferi? Cyambere na mbere duhura n'impamba cyane mu rugendo buryo twaye inzoga cyangwa twaye ibinyobwa ibyo byose. Boregwa. Imboregwa Akunda Imana ndubunasenga nta nzoga nkwa. Niyo mpamvu nababwiye hari impamvu n'ibintu byitwa utuntu tw'impamvu. Uyu rero abonye impamvu yanyaye gukunda byanyavyo. ni umuntu arinze akunda ruko Imana. Dada none ko yambaye nk'umusani biri ugende guteka ba. Nakunze kwanza ingene yinjiye cyane ingene yapfutse cyane n'ibintu. Uyu sasa Akora umwana muri kuri uyu binti brother tembera umanzura y'abantu batatu ukuntu bameze ubiyereke ngo nakunze ingene yinjiye ngo cyane ngo ingene yavuze ngo ngajara n'ibintu. raba neza ukanure Najya bavuze witwane Niera ndabona umengo yarikanuye natagucagura bigenda gute. So turihangana turacari kandi urumva ko umukunda. Yo vraiment n'umuhungu myiza umva umuhungu afise vision urumva ashaka umugore bazobona mu mahigwe no mu marushwa atari wa mugore ari mapepe babanzi inzara no babanzi nyene bica bugufi nk'abana barezwe indero runzi. Imana ifashe isanga ari wene batwaye sisi hamwe tumutwara no babara sisi. Asia ndi umuntu umvaje cyane muri vyakazi kiwacu. Wewe ndabona ko mbere urugo ndabona neza ko twashaka kuberana. Asia atari ico nta kindi umuhoye. Ego Asia ishura. Ni sawa Nitwa Omi. Ego nanje nitwa Kenzi. Imyiza. Nakoze iraheze bana hobera umukobwa mesikia. sawa sisi nanje ngumhobere sisi nanje mpobera sisi. Wow bandagewe cyane nimba ari ikintu cyambere kinyoheye muranyu bashimira kano kanya. Kifa arafite ariko arasotera. Kefa niyo mpamvu lendi samuha kwa mbona kuna taka. Yeah, kabisa yani hata kimuonekana unasema vraiment respect rabira. Kumbona none kabandi batamenye gipurizo kandi muri bani musigaye bigenda gute niyataguhitamo nawe. Yo Davyizera ncangura sivyo kubera ko umusore myiza nivogare n'amaso yiwe vraiment ngana Yes ndagushikiye buri muntu wese ni kwiyemera utiyemera tuva. Zagenze gute kugira wisange nawe utamenye gipurizo mu gihe hamaze kugaragara umusore wanje. Umusore mwiza ni bogare ni kibinyemeza afise akora ubwanwa ina maana ukunda ubwanwa.
Hey guys, are you ready? Yes. Okay, my name is Justin. Unasikia? Uravye nyuma ukandaba ucubona ko hari ikintu koze kidasanzwe si? Muri kano kanya no gutwenga no kuryoherwa muri babandi bakirisingo babandi bakineye. Hey, find your love. Right now turi hano, okay? Kandi sindije nyene. Inyombonera iki? Hari ikintu cyitwa ibiremwa watoto. Unasikia bana? Sasa icyo ndakubwira ikintu kimwe cyonyene. Umwirikire urabe uyu munsi uri single ugenda utanye umukunzi namukakuzaniye hamasi ndi kumwe njenyene fisi assistant wanje reka nawe ndamuhe kaze aza baramutse welcome mama. Hey guys, buraho beze neza. Nizera ko beze neza. So ni Sisi Cynthia musanzwe umenyereye mu bikorwa bitandukanye. Uno musi ndi kumwe namwe muri Find Your Love. So ukaba uhawe kaze wewe wese uri single wifuza kuba en couple, warambiwe no kuba single, ushaka kuronka uwawe. So inimero ngizi urashobora kutwandikira. Mambo. Poa. Wow. Guys, nababwiye uyu munsi ndi kumwe n'ugwaruka. Ejo nindi step. Ejo indi step by step, okay? Kandi sinije nyene. Sisi, uyibona gute? Ha, bitu ni noma sana, bitu ni mafuta. Wow. Harabereye vraiment, harabereye ijisho. Bano bari bakineye abakunzi. Bashaka abakunzi. Nikumenga ni abana bari barebuye. Ahubwo je sinzi gituma babuza abakunzi kandi ngo dufite abahungu benshi kuri ino si. Okay, reka twizere ko bavanganye batahukanya babo. Sister gute? Fresh. Witwa nde? Nitwa Momo. Momo. Ndio. Uba he? Nkabamba mu Cyarama. Nawe ukeneye umukunzi n'umunsi. Shaka umukunzi subwenge myiza so ivugare naramubuze ariko ndamusinzire ko ndamuronka. Sorry, ufite imyaka ingahe? C'est 19 ans. 19 ans. Wow, uracari muto. Okay, tukwizeza yuko utari no musi wawe. Abirimo. Meze neza. Bitani. Ubahe. Ati ushaka umukunzi. Akeneye umukunzi. Akeneye umukunzi. Agenda mutahanye. Okay, twizere yuko ino musi ari umusi wawe. Ufite imyaka ingahe? 18 Bomba hiyo mama. 18. Okay, twizere yuko uvanga hanye no musi inyisho yawe yabonetse. Hi. Hi. Ni sawa. Cyane. Asia. Ubahe? Mba just n'umunyamsharama. Ese kumengura cyari umwana ni impamvu iyahe yagutumye kuba hano hantu kuri no musi? Impamvu yatumye mba hano nuko nshaka umukunzi. Wari single? Yes. Mapenzi myaka ingahe? Kuva mvuka. Mapenzi. Hayo ni mapenzi. Guys, ngo kuva vuka ashaka kuronka umukunzi ngahe. Azobaye wa mbere. Yumva icyo abandi bamujyanye. Cyo bamujyanye. Twizere yuko no musi utanywa. Ufite imyaka ingahe? 20 years. 20 years. Okay. Kaba. Ndikuvyumva. Numubona? Ndamubona. Uramubona? Baramutwara. Vuga rimwe. Kabiri. Uratwara umukunzi. Utwara umukunzi. Basi jewe ndi single. Uri single? Yego. Tugende none. Fise wife. Fise madame. Kana usanga ari serious. Fise madame, okay? Yeah, I have a wife. Hi. Umeze neza? Oh, bakwitana. Oh, Niera wari single?
imyaka ingana nuraja en couple uwo yaripanze ku mafaranga yaripanze ku mafaranga yaripanze ku mafaranga tinye ingénieur wifuza umugabo wakora iki mfuza umugabo bo kazi bigeze navyo ndiyumvira neza gusa ari umugabo mwiza bo wasenga yubaha Imana ego wow ufite imyaka ingana Zaka 25 urageze reka twizere yuko uno munsi ari umunsi wawe hayi meze neza yo uratekereje kumega aritonze cyane vraiment aritonda cyane nizira ko batamusiga nizere ko umukunzi wawe umurose hano atazokubangamira muhira muzokivuga ntazara gukubita kuko mbona ngo aratuje yego amakuru y'ibintu meza wow nawe ukeneye umukunzi urumuzi sisi murabire wa muhungu mu bana umubanyi ushaka umukunzi ameze gute nyene umuntu atekereje yubaha Imana w'ibogare nyene afise amafaranga afise amafaranga bisigura adafise amafaranga ntakwegere wowe ukora iki jewe nyene ndaza ibintu bya sempre winjiza amafaranga angahe nko ku kwezi mu kwezi ndashobora kwinjiza 300,000 guys twababwiye guys no musi ni fire nakuzaniye abana babandi bakeneye urukundo bagifise amaraso akishusha rero nawe uriko biraba commentaire yawe na nimero yawe nawe je uzogutumire uze dutwike nawe uronke umukunzi find your love nababariye mind your business ni hariya ariko gusa ngaha banyitwa mind of love muri kano kanya nkaca ndakubwira ati nawe find your love muri kano kanya dada dutangure sisi dutangure yes are you ready Yes. are you ready yes are you ready are you ready are you ready yes yes fire sisi now ngira ndakuzanira umusore zanye umusore w'iboga Genda shaka kuzanira iboga umusore. utanzanira umuhungu w'ifeke je ndakuzanira umusore ntunyizeye iboga trust me hamwe babura bakatugumira reka tumuhe kaze Ndakwizeye. yinjire reka tumuhe kaze yinjire umusore wacu yes umusore wacu umusore wacu yes yo wabonye umusore wacu gasongo wewe shika ngaho imbere musaza shika ngaho imbere bakubone kwanza bakubone sisi bamubone yereka abantu hey guys umuhungu mwiza umuhungu muremure umuhungu babandi bakeneye abasore barebare yani hapa nabonye umuntu umwe yamenye agapurizo yamenye igipurizo dada wahuye n'ikihe kibazo happy bro atari dondora wabayura mugaye byagenze gute kuburebure bwonyene gusa uburebure gusa muyandi none mwese mwasi uburebure msiniangushe jamani msiniangushe mimi nawaamini sana wa mwasiki asosi bogari ni muremure w'ibogara ameze gute yaba agereranye si mwiza umwiza asa gute abakeye mu maso sisi hari kintu mbona hari babiri basigaranye udupurizo tubiri abo babiri ahari bashobora kuba bakunze umusore wanje wanje ariko ntunjanira tugende muri babandi basigarana ibipurizo rero sasa aba n'abashitsi banje ngoja reka ndabaje mu hagati umusore wanje wabonye umusore bano n'abantu babiri mwasigaranye ibipurizo ahari mushobora kuba nkundiye umusore bimeze gute mubona jewe turabonye ni sonsi nugaye umuntu mu gihe atari dondora ntaramenye ico akora kubera ko nshaka umugabo w'amafaranga nyine so sinuca ndamugaye mu gihe ntarumva ko afite amafaranga cyangwa ibisigaye ni mwiza sisi mumpere mike uriya salama umeze neza Ego. hano ndi kubona abamushiki wanje babiri bano bashobora kuba bagukunze bose amazina yawe witwa gute Je nitwa Didier Joseph. usanzwe ba hehe Ba Mcharama.
wait. Charama. Ego. Gaha hepfo ya presidence. Ni umunyeshure ariko mu mwaka ndaheza. Ego. Hama akazi nkora ndacapa. Gucapa. Ese gucapa karize amafaranga cyane. Wumva woshobora gutunga umuntu. Hamwe umuntu aguhaye uyu atamenya agapurizo woshobora kumuha buri kimwe akeneye. Dada umubona gute? Uri tayari? Sineza cyane. Habuze kireye. Habuze akazi yambwiye kakora gucapa no. I say. Jamani niwaambia kwamba hapa leo ni fire sana. Ina maana abakobwa banje nazanye n'umunsi bose banaye hasi. Nakubariye n'umunsi n'ugushaka umukunzi. Chaka indi umutima wawe ukeneye n'umunsi urakibona. Bano bakobwa bose umutima bakibuze mpaka bakeneye ikindi. Ndatest sisi. Bakupe mic. Sisi. Just simva ku bintu. Umwe nimba yase ndazana uyundi mpaka nkeneye yuko bano bakobwa bava mu twari iki umukunzi. Niteguye. Nanje nditeguye. Tuguhe pore kuba no musi wabuze karibu ejo hazuhara abandi batanye nimba ubuze muri aba ejo ushobora guhura n'ihitamo ryawe n'isezerano ryawe n'uwo muzohuza n'uwo muzokundana. So rero ikibazo cyanyuma wiyumva gute kuba uhonze umukunzi muri bano? Ese nga muri bano uho wari umaze gushima nde? Nta numwe nawe washima. Iyo basikazane kubaturikiza bose. Mwende majambo nawe nta numwe wakunze. Sisi. Yani hapa ni donadone. Donadone. Mandaguhe. Nawe yari guturikiriza bose. Kumbe nawe ari guturikiriza bose. Nise ko kundi umusi uzokwikiriza waje. Ahari hazo bari huwa wateguriwe neza. Kandi umuzovyumva kumwe. Yes. Uyu munsi kizira gusiga amahirwe inyuma. Ejo uteza gutwara umukunzi. Yes. Thank you papa. Kiganiro kirabandanya cyacu. Turabandanya. Je nababwiye muri karukanya jewe sindi muri mind business. Je ndi muri mind of love. Kugira nironderere abantu baronka abakunzi. Sisi. Ndakuzanira umuhungu agira kabiri. Nzana umuhungu agira kabiri. Kandi sishaka asubira inyuma ko yaje. Sawa. Reka damagare umuhungu wa kabiri. Karibu cyane, welcome brother. Musaza, karibu cyane musaza. Wow. Wabonye? Ikintu cyambere araberewe. Wabonye umusore? Araberewe. Yambaye neza. Neza cyane. Yambaye neza. Neza cyane. Yambaye neza. Wow. Brother. Atari banga wambaye neza. Ngerageje kuraba guhera ku kirato byantwaye byose sinzi. Wow. Tutaragira byinshi. Ingoma zutembere ngaha. Umanze undabire ngaha. Wiyereke abantu bakobwa. Ubere ko turabahungu. Ubiyereke. Sore. Biyereke. Hey. Brother. No munsi tukeneye kuva ngaha dufise intsinzi, okay? Tukeneye no munsi gutsindira ikintu cy'umutima ushaka. Noye nta mukunzi agira. Ndizera ko uno munsi uva ngaho utahanye wawe. Ndavyizeye. Sawa. Byamaze kubonekana yuko ari umuntu yamaze guturitsa igipurizo. Yagiturikitse igipurizo. Ego. Bispose yuko atari size yiwe. Size yo. Saragayana ikintu kimwe cyo ndamutse karagayana. Reka rero dutangire rero kuri bano batamenye ibipurizo. Batamenye ibipurizo. Bano batamenye ibipurizo nabagukunda bose. Sawa? Ariko gusanga dukenemo umwe mugenda mujanye n'umunsi. Okay? Dada, imeze gute? Safi. Umubona gute n'umuntu? Yani kijana mzuri yani ndamubonye mravutia. Unaona kwamba ndio yule ndi samu kwa mbona kuna taka. Kabisa yani hata kimuonekana nasema vraiment respect to the kumbona none kabandi batamenye gipurizo kandi muri bani musigaye bigenda gute niyataguhitamo nawe. Yo. Ndavyizera ncangura sivyo kubera ko umusore myiza nivugare n'amaso yiwe vraiment ngana yes ndagushikiye buri muntu wese ni kwiyemera utiyemera cuvamo zagenze gute kugira wisange nawe utamenye gipurizo mu gihe hamaze kugaragara umusore wawe. Umusore mwiza nivugare ni kibinyemeza afise akora ubwanwa ina maana ukunda ubwanwa nubwo yoba ata amafaranga afise canke ivyo kuyoba ariko ivyo turabimenya turabimenya ntubamenera ibanga turabimenya nawe wisanze mu gitegeko cy'abakunzi umuntu
impamvu naturikije nashaka ndamubaze gato yari yavuze ngo yambariye angahe 250 ya wambariye angahe 250 guhera ku kirato gushitsa hejuru ego mushire ko Mike mubaze byose ego no sinzi umuntu yambariye amafaranga uriya nakunda abantu bambarira amafaranga menshi guys bino bintu biratweza guys bino bintu biratweza cyane ariko nakunda umuntu yambarira amafaranga menshi ndamwibariza ikintu nyene kwico kintu yego umuhoye gusa kuba yo yambariye 250 n'akindi kintu ubundi ho yari yakuryoheye yego ubundi ho yari mwiza prama deje yarabereye ariko si umuntu umuntu n'amafaranga kuzanira wambaye amasaje apana amasaje muzi ariko zitazinje nk'uko ukumva nka 250 ari kwambara gusa harimo amastoke mu nzu ukumva ko ari ibintu nyine narinzi yuko ari we mutoyi cyane ngaho gusa ari munini ya mu mutwe ngo arasesagura bagoye kwambara neza bro papa urasesagura bagoye kwambara neza urasesagura mani zitatandukanye cyane zagenze gute rero mama wisange nawe uri mu bantu batamenye gipurizo kandi umusore yamaze kugaragara hariya muri batatu kandi dukeneye yuko umuntu w'umutsindira zagenze gute nawe wisanze gute bugare afite n'ubwanwa akobwa n'ubwanwa kaba niba ari ikintu nanga mu buzima ndamubwanwa none ko je madame yankunze atabwanwa afise birashoboka kuba ndakunda ubwanwa none ubwanwa mu bukundira iki ego bwiza vraiment bisigura ko kuri we guhera hasi gushika hejuru akunze ubwanwa n'ingene yambara kweri yambaye neza aboneka ko Sisi Sisi naam mumbarize uriya musore wacu tumumenye ese nindi akora iki nawe akeneye umukunzi ameze gute muri bano basigaye bro turifuza kumenya izina ryawe tumenye aho ubaye tumenye ukora iki basi mu ijambo rimwe twifuza kumenya ninde turi kumwe nawe nani kubera iki uri hano uno mwanya tuvugana nani amazina yanjye nitwa Omi ego nkaba mba mu Kamenge ndi umukomesa ego w'ibirato nimba atari banga Omi ku kwezi yinjiza ngahe bo biravana n'ukuntu natangaje ari igihe wow muri million 5 harimo amafaranga yo gupanga harimo kuri inzu harimo agastoke harimo iki umugore nabona ntibashobora kwicwa n'inzara guys oh okay c'est bon ni byiza cyane so rero Omi hano dufite abakobwa batatu bagukunze nawe muri abakobwa batatu ufisemo amahitamo turashaka ucagure icyambere na mbere icyo nkundira umukobwa ni umwe dufashanya mu magorwa no mu marusho no mu mahigwe wabyumvise Sisi umusore wanje ahagaze neza ego ahagaze neza ego muri bano batatu rero ikibazo yabajije cyangwa ikintu yavuze icyiyumviro wo kwemera akabana nawe mu magorwa mu mahigwe no mu marushwa imbere ya padiri apana wa mukobwa ageze ahandi imbere bakarara inzara ibisubizo twavuganye uri kunyicishije inzara no akeneye umuntu avuga ati turihangana ego are you ready nubwo turari inzara are you none ko mwese muri batatu araba papa ni batatu Yawan uyu abamukunze n'abantu kobwa batatu sinzi rero kuno biri bugende hagati yuko wowe wacagura cyangwa tumucagurire cagura rero ushaka oya icagura ngo vy'ababyize icagurire ushaka muri abo batatu hama mugende mujanye no musi ndasohora guys nizere yuko nimwava ngaha muzoca muba ndetse abana beza mu rugo ko muzoca mukora ibirenze ibyo mwakeneye gukora kandi kaba bisa nko Omi atekereza uyu yashobora kuba ari muri babandi batimaze gutahura intsinzi y'ukuba ariko nabe ari wa mugabo yiyorobeka ugasanga mu nzira agenda yunamye ashitse mu yira amakofi n'imigeri kurazi nitwumva amakuru ngo wamufashe nabi cyo tuza kugufunga je nyene ducagurire reka ducagurire
umwe muri abo batatu abandi ikibazo gihari natagucagura bigenda gute so turihangana turaturi kandi urumva ko umukunda yo vraiment n'umuhungu mwiza umva umuhungu afise vision urumva ashaka umugore bazobona mu mahigwe no mu marushwa atari wa mugore ari mapepe babanzi inzara no babanzi nyene bica bugufi nk'abana barizwe indero rundi Imana ifashe isanga ari wene batwaye sisi hamwe tumutwara no babara sisi oya natunyoteze guys nagura hitamo take your time brother sisi Aheri. amaso Aheri, no, Terariya aheri. amaso aheri sisi ariko kaba imbere yuko ahitamwo ashobora kuba afise ikibazo yobaza muri abo bakobwa batatu ego Omi. baza nta kibazo wowe ufise wumva ko wopoza question muri abo batatu mupe mike ababazi ego kirahari. ehe Mazina yanje nitwa Omi, sinzi witwa nde? Sheria wize urashobora gukora iki mu buzima busanzwe? Mbese iyo twavuze ubona ko ushobora kwihangana misi yose umugore yarezwe ni sawa. Ni sawa. Nitwa Omi. Ubwo nanje nitwa Kenzi. Ni mwiza. Urakoze. Kenzi yawize? Ego. Ikihe kintu mu buzima ushobora gukora Cerekeye wewe cyangwa cerekeye ubuzima bwanjye. Kuko norinda umubano wacu. wajeje simbona ayandi mahitamo. take your wife brother take your wife nasikia niliwaambia jamani niliwaambia leo ni fire ina maana hapa msoge ngaho imbere sisi ndasohoye nanje ndasohoye next brother kuneritika Ego. icy'ingenzi gusa mwubake ntimubomore ego mwubake rugume ntagire ikintu kizokivanga hagati yanyu Imana yivange mu byanyu habe kwihanganiranirana sisi ndaca gukubita bano baragiye ndaca gukubita brother owe sindavyemera cyane ndaca gukubita nazanye abasore oya gusa ari kimwe iyi couple iraryoshe sana ruko kwibara yabana turaryohewe cyane guys naruko dukikana muri kano kanya usige nimero yawe muri commentaire kugira nawe uzabasha gutumira usakura mu mukunzi nk'abandi muri kano kanya tuko tuba Mrs Right si hama tukomeze n'abandi wow n'abandi sisi nasikia tupo hano sigaranye abakobwa bane navuze ati maka bose ndabatwara sisi hano ndabatwara uziko oya gusa hari umuntu umwe agayana ariko dada byarangiye utamutwaye byarangiye utamutsindiye ahubwo nyine bimeze gute mama jewe icyo nubipfuriza abagiye bane mu mahoro atembagare nk'umigisha mu burubano bagiye kubwira umukobwa Imana umwungura ubumenyi n'umuhungu Imana ibandanye kumuja imbere nico no wasabira ku Mana hama wiyumva gute kubona atanagushikiriye basi ngo anakubaza ikibazo basi so kubera ko ndi umwana w'umuntu nyine agatima kababaye gato ariko birarengana iyo umutima wabuze icyo ushaka tuba tubona abakobwa muca murira byagenze butubwira nturi birababaza vraiment sishaka kurira kubera ko ndi imbere y'abantu reka nzane yone ngenda kuzanira undi musore ahari baragucagura reka sisi
Next. reka mpamagare undi musore ukwirikira. Next iba yitwa ni Shosho Kari. Shosho Kari. Aise bana uko vizuri nakuona sana. Handsome Bana. boga. Wewe koko washaka basare umuhungu atoya Yani amatwi huyu kava. sasa warigeze ko muririmbyi. Kubera iki kabahinge gato ndabaza impamvu yatumye atobora ugutwi. Ego so tube tujana n'ibihe tujana n'ibihe so n'ibintu nyene dukunda nyene nk'ubu ukunda umukobwa ikaba ariyo mpamvu nawe yo kukwanga kubera uko gutwi watoboye wovyifatamo gute? Nibaze ko kwisi cyakunda uburyo n'icyatumye agikunda icyo kintu. Ari abakobwa ari umukobwa yagukunze nyora icyanyiki. ndabafise abakobwa sisi. Sawa sawa. Tukomeze gutegereza brother. Hano mfise imigwi y'abakobwa 4. Bano bakobwa 4 nta numwe aratobora igipurizo. Nta numwe aratobora igipurizo. Nta numwe aratobora. Yani leo nitacheza ile nyimbo ya mapiano. Unasikia? Kwa maana mimi hapa mimi sielewi, unasikia bana? Yani wote wamegoma. Wamegoma kabisa. Jabana ni kabisa kumtobora igipurizo because mwabonye handsome boy. Handsome. Leo ni fire. Sasa vipi dada? Inakuwaje wakati byageze uto kutigeze utobora igipurizo? Yabo basi abambere basi bari byanya ari mugufi ariko nyene ari mugufi gose basi omoya kandi yambaye neza bya bagenda kundana ariko niyo mpamvu nababwiye hari impamvu n'ibintu byitwa utuntu tw'impamvu. Uyu rero abonye impamvu yanya yo gukunda byanyavyo. Ni umuntu arinze akunda ariko kwimana. Dada none ko yambaye nk'umusani biri bugende gute kabanje? Oyo juste nakunze kwanza ingene yinjiye cyana ingene yabyigajana n'ibintu. Uyu sasa uyu binti brother tembera umanzura y'abantu batatu ukuntu bameze ubiyereke ngo nakunze ingene yinjiye ngo cyana ngo ingene yavuze ngo ngajana n'ibintu. Raba neza ukanure. Dada bavuze witonde. Niyera ndabona umengo yarikanuye. Niyera yarikanuye ijisho. Sisi. Niyera yarikanuye. Aho yarinze agoma. Utsunu aragayana. Aho yarinze agoma. Imbere ko tubandanya. Ukora iki mu kazi kawe kamisi yose kwanza turahera ku izina ryawe. Witwa nde amazina we yose? So amazina yanjye niswe n'abavyeyi. Banyita Ndaizi Allegiance Pay. Ku izina ry'akazi banyita Akili Fashion. Akili Fashion. Nk'abantu mu fashioniste. Nk'abantu mu stylist. Ego. Stylist. Stylist ya. Ukorera he? Ngura muri ville. Muri ville. Ya. Imuzu z'abakobwa z'abapapazi. Ivyo zirahari. Zabose. Ahanini zabose gusa z'abakobwa ntazihari nyinshi sindarona isoko kugira nyene ndo isoko gusa zaba papa abasore abajene yes zirahari. Okay. Hano ofisi abakobwa 3 basa kumena igipurizo muri kano kanya bose bagukunze ivanye no guhera ku kirato gushika no ku nkofero wambaye. Uyumva gute gukunzwe n'abantu 3 cyarimo? So ni ibintu byiza cyane. Ni ibintu byiza cyane. So ndabiryoherewe tu. Ndabiryoherewe. Abakobwa kenshi jewe nzi bakunda abantu baterura ivyuma. Byagenze gutugana wisanga mu kategori guterura ivyuma ubaka umubiri nk'abandi bijya navyo nkunda kubera yuko nkunda kakabiri Imana yampaye. Ari umukobwa azonkunda uko ndi kose gusa ntarinze guterura ivyuma ngo okay ariyemera mu ijambo rimwe. Yambika abantu benshi naje nzozi nyambika umunsi umwe nzozi nyambiki nzozi mbiriwe umunsi umwe ninagaruka ngaha nzozi sa neza nzozi nyambiki. Hano rero bano bakobwa dada mwumvise akazi akora sindi wabaze ngo bimeze gute kiniki. Hano amaso yiwe niyo gusa akora akazi, amaso yiwe niyo acagura yonyene. Yes brother amaso yawe niyo acagura. Nimba ufite ikibazo muri bano bakobwa 3 turaguha mic hama babaze bakwishure.
So ni sawa? Safi. Meze neza. Ndashima. Witwa gute? Nitwa Momoa. Nitwa Momoa. Amazina y'abavyeyi nkaba nitwa Tuyishime Kentia. Okay. Amenda kubaze akajambo kamwe. Yeah. Sime ko wanyishura. Yes. Ukunda umuhungu ameze gute? So umuhungu afise icyakora afise vision y'imbere kubera ko mu gihe nk'undi uwo muhungu afise vision arashobora no kubona umukobwa afise vision kugira azobesheho umuryango w'imyaka iri imbere 5 bavuga afise imbone ya kubera muri iki gihe udafise imbone so uri umuhungu so simbona ko uri umuhungu ariko nasanze ufise imbone yejo bitwa kazoza nkaba mbona yuko ukaba ufise n'akazi ukaba wararondeye ukiri muto félicitations wararondeye ukiri muto vraiment déjà kubambika abantu benshi ndumva na papa wanje nzobwambika ku munsi w'ubukwe none ko adafise inzobe k'abantu benshi basigaye bakunda abahungu bafise inzobe ntaco bigutwaye gukunda umuntu ye bavuga ngo inka yirabura iryosha amata ikivuguto dada uyu afise ubwirabure kandi abantu benshi bakunda abahungu bafise inzobe iri kuba bimeze gute ese wewe yakukaba ni karimwe yaje nta sindaba ngurumva ngo inzobe ngo birabura wapi ya mutima take mic fata mic baba ulizie question yako Ni sawa? Sawa. Meze neza? Meze neza. Uraho? Nawe urakomeye. So, nagomba kubaze kwanza akajambo nawe kamwe. Kunda umuhungu ameze gute? Umuhungu ameze gute? Nje ndakunda umuhungu vraiment kwanza ndakubaza. Uranywa inzoga? Jewe. Azunu. Afisa amaso y'abantu ngene mengo wanywa kare. Sawa. Yego. Imbu inzoga bya. Tuvuga ishukuri. Jeda mwizoga ndikabitera. Uranywa inzoga? Jewe sinywa inzoga kandi adakunywa inzoga. So kuba amaso ahishiye nuko mfise ndagwaye mu bisanzwe amaso. Ndagwaye amaso. Haba muhungu vraiment premièrement yuba imana ico cyo cyo genda gishira imbere hama afise vision ko nyene benshi duske twitse kamino misi bon nge gatunda kubaze nko ku kwezi biza ngahe kwezi ndashobora kwinjiza 2,500,000 si make si make haba umuhungu na sana project ngo ngo bagomba kugose nyene nene ko wavuze ukuvuga ukunda umuhungu yubaha Imana kandi ni waturikije igipurizo bisigura ko umegoma yani none umuhungu atoboye amatwi yubaha Imana bon aho kare nyene naje je shakumye basi nk'impamvu nyene yamumotivye gutoranya no gutwabwa ati je ndatoboye je ndakimwishurira none umuntu yambika abantu maka arabakorera system nabo nyina kabiri ko tuntu tutandukanye tutureactive ku mubiri wiwe yambika abantu abatobora amatwi wewe yaritoboye kugira yisanzure hazi imigwi yose babasani babandi bose babone yuko keneye kubakira iki iba vyitwa irogose sawa papa ndakwishuriye vuga merci beaucoup yagombye buri mumwe wese hari duskaje umukobwa wanyuma witwa Ndembega Clelia sasa niyo mwana afise ngashobora kubatuje mugabo ntumva amajambo yanje gusa umvirize umutima wawe n'amaso yawe Clelia gutobora igipurizo vyamunaniye ahari kari mu rukundo cyane Clelia Keke ni sawa? Sawa. Umeze neza? Yego. Uraho? Yego. Okay. Ukunda umuhungu ameze gute? So umuhungu kerebutse akemba atekereje n'umuhungu nyene afise amafaranga afise n'akazoza kugira tumanye afise kumumarira umuryango n'ikiramarira abana biwe. Sawa. Yo, uvuze neza. Ariko ikibazo mwebwe mutambagije mwese yego kari batatu wereke mutambagije wewe ukunda aho umukobwa ameze gute uriko kandi mutambagije ntibakubajije ngo ukunda umukobwa ameze gute igituma atakubajije yarazi igituma atakubajije bo gusa bakunze babura ingufu zo kuvuga ati bimeze gute ahubwo wewe n'uco uhitamo gwawe hita
hitamwo rero muri bano batatu vuga ati jewe ntwaye uyu ndagusohore hitamwo so uhitamwo neza nuhitamwo nabi uzoza gutwegagura karareba cyambere ndi umukobwa afise vision nziza abona kure akreya ama projet howe nukunda abakobwa bafise amahera abakobwa bafise amahera kutaba bati mbega murafise amafaranga mwebwe oya byo je navyo ndaba vraiment ugomba wundi azoravuga ati kiri cyose kumugabo umva kira kiri cyose kumugabo oya nivuze ati nkunda umukobwa abona kure afise projet none iyo projet yibona yo yigira gute atamafaranga agira arashobora kumbwira projet ama tukaraba kumwe sawa umukobwa yokora none bo wasanze basa nk'abokora bose kari batatu wasanze basa nk'abantu bokora akazi kabonetse cyangwa hitamwo rero hitamwo nuwokora tukeneye kwitwa tukeneye shemeji jengeneye shemeji hitamwo wavuze witonde Momo nawe ni Reya Niera Kreya Niera Momo Kreya bose hitamwo umwe bado siniangushe sisi walibone gute sisi ndasora hitamwo handi bakubwira ati rero ngo amaso niyo abikibanga amaso akunda nabona neza kandi amaso akunda ngo ni mumyi mitiramwo umutima wawe nukuyobora si uyobora umutima yoborwa neza kandi uheje ucumugwa mu nda fumbatia sisi mama wamubona piga makofi vizuri sisi piga makofi vizuri sisi bana nashukuru sana kiongozi thanks sana ndagiwe sana muri bano bakobwa bose bahisemo Claire ni ubona yuko ameze bien mwazokora wowe uyumva gute kuba umutsindiye mu gihe mwari batatu ndanezerewe cyane ariko umunezero udasanzwe ariko gusa ntibigeze urira nimba ufite umunezero mupige busu si waifu nuko nyene musome sisi kazi hiyo sisi nimugire amasoni mwashimanye baratunyegeje muranyegeje ngaho imbere imbere simama hivi pigane busu hapo wow makofi sisi mbere yuko bagenda ndashaka Claire basi agira akajambo kamwe yobwira umukunzi wiwe sawa ndagushimiye cyane wemeye kunsagura mu bakobwa batatu turi kumwe ndagushimiye cyane nzokubera umugore mwiza mu nzu nzokubaha naje ndagushimiye cyane kwiteka unteye muri abantu bose bari kwatubona kubera umunezero kwe numva ngiye gusangira amamiliyoni so baba chukua wife wako hapa naona chukua mpenzi bana urugendo rwiza nuko asante nawe pia na yivuze guys ego abakobwa dukunda gutandukanya uretse ko je batamuhunga atawe amatwi nokunda jewe naho ko je madame yankunze fise akakano ngako abandi bakwitama je ndakagira oya akonye basi bonekana ko nagakovu ariko mungu yitobora brem mungu oya nabikubwiye hagiye yagombye kwakira imigwi y'abakiriya batandukanye harabaza bambaye pocket harabaza baririmba yagombye yuko aje muri category zose guys nababwiye today ibintu ni sawa Imana yo mwijuru gusa nizo nciro rubanza mwebwe ni mwonciro rubanza kubera ko hano n'umutima ucagura je ncagura okay nakubwiye nimero ziri ngaho twandikire ukeneye nibindi bisubizo cyangwa ukeneye iki twandike muri commentaire turakwishura hamigisigaye naho uzu na uronka ka baby je nanje nzo gucagura akantu bitwa agahabara kaba sisi kaba nzocagura agahabara kaba umve agahabara zokomera amaso kaba sigaje batatu ndabira momo ntibamubona no kuri kwibara momo bimeze gute
bakomeje kwanga momo kandi ufise umutima mwiza momo bakomeje kwanga momo habuze iki momo ni keke mutigeze ushira ku mubiri wawe sinzi kimani tangize ko so nka jumbo nani kwica none ni keke kintu cyituma bose baguma gukwepa kuba rukuvyiwa cyane cyangwa kuba rukugira amafye usanga no na Usanga mafye ndetse mfise abashaka bikomeye agira amafyeri sha usanga abantu twa dufyeri twiyo abasore sindabaheza sisi abasore sindabaheza ndacabazanira tubizeze ku muhungu nababwiye my name is Justin rero muri kano kanya ngirazane uyundi musore agira gatatu atwara uyundi mukunzi hariya reka mvuga ati brother aho uri hose welcome brother huyo special huyo brother huyo sisi umeona huyo pastor umeona sisi sisi naambie mkubwa uko poa ai sina kuona yambaye neza yambaye nk'aba Nigeria yambaye nk'aba pastor aba Nigeria ariko abantu babaye muri Turkiya ahantu bita muri Ghana bose bambara nk'utu sisi ariko nawe atoboye amatwi araza kutubwira impamvu atoboye amatwi kubera ko sinzi gituma utoboye amatwi bimeze gute musa ni bon umeze neza ndashima mwana urakunda gutwenga ya nawe warubaye igihe kingana gute udafite umukunzi igihe kinini gose jege wanyandikira warambwiye ati brother mfasha ukuntu uri nk'umukunzi kubera ko birambabaje baguma nifumbatira mu gitanda nje nyene rero uno munsi nizere kuza kwishugwa dukuri nabitanguje Imana imbere vraiment ahubwo ndindira inyishu y'Imana tu amaso yawe niryo banga ryawe rya mbere sawa umutima wawe niyo mujenama wawe wa mbere urukundo rwawe nirwo gwiza tunga gurugo ukwirikire jewe na sisi gusa ibisigaye naho utapata wake nakubariye atapata nakubariye mama wangira tubusidwa today is your day dada mambo vipi na kwa mara nyingine umeshapenda mtu ndio inaonekana kwamba yani umekubali sasa vipi inakuwaje mimi sielewi vizuri ina maana yeye anapenda lakini yeye hapendwi anapenda hapendi akupenda sio kosa kosa ni kupata kupenda tu au ni hivyo ni kosa sio kupenda ila sani niko sawa na mimi inanicha acha tumwambie sisi tuko sawa basi ndio niko sawa wanasema kazi sio kupenda ila kazi ni kumpata mtu akupendaye. Ina maana hapo nilikuwa nafanya hicho. Mimi niliongea vibaya kwa ajili ya nikose kutokana najua kwamba yeye ana mapenzi mbalimbali unasikia. Ila kwa hiyo tunafika kwenye hatua ambaye ya kumkaribisha huyu brother ili uweze kutuambia vizuri kwanza. Hawa ni walembo wawili, watoto. Bado ni bararo. Ni batamvye amapiano. Bano ni batamvye amapiano sisi. Ina maana muri bano babiri hano ndi kubonamwo Momo. Unaitwaje dada? Asia. Uramaze kugenda gukina filme ikino gusaba no kugira isi ya maso. Uburya nawe rero mu maso biramugaragaza yuko amekupenda. Amazina yawe witwa gute kugira bakunda? Nitwa Kefa. Witwa Kefe? Kefa. Amazina yose? Ya sinzi nkayo Kefa. Sinzi nkayo Kefe. Kefa. Usanzwe ukora iki mu buzi? Nkora kuri Brazil. Nkora umushoferi wawe. Umushoferi. Okay, ni iyihe changamoto uhura nayo mu gishoferi? Cyambere na mbere duhura n'impambamye cyane mu rugendo buryo utwaye inzoga cyangwa utwaye ibinyobwa ivyo byose. Borego. Imborego. Akunda Imana ndumunasenga nta nzoga nkwa. None ko muri bajya abantu musanga mutufata mumara imisi mko muragenda n'amamodoka uzoshobora kwitaho umukunzi wawe kwe? Icyambere nko nabitanguje Imana imbere nuko nawe nifuza ko noronka ushira Imana imbere kuko kila kintu turi mu nzira y'Imana kila kintu cyose kirashoboka ko nimba namwizeye nawe nakanyizera turi mu Mana byose ni guhimbazwa n'Imana ndisi ko nzobibamo. Wifuza umukobwa afisa amahera canke adafisa amahera? Je mfise madame afisa amahera. Shonje arangaburira. Ndakunda umukobwa wabo afisa amafaranga. Iwabo sinavuze iwabo umukobwa afisa amahera. Afisa amahera. Nacabaye kuko uva aho biri naho ushizeho urumva umwana niyo. Yandi majambo wifuza umukobwa afisa amafaranga.
ya bisigura hagati abo muri bane babiri hamwe bose badafise amafaranga byoca birangira udatwaye umukunzi nukuri sha imana guys iki ni cya kibazo kibaza abandi baba bakeneye amafaranga bamwe batagira urukundo bamwe baba bifuza gukundwa ariko bategemeye amafaranga ku bagore today sasa tugiye kubiraba uyu hapa yitwa Kefa akeneye umukunzi sisi afise amahera atwaza kugira imodoka akeneye amafaranga roje zaratura twara baba urakunda abakobwa cyane oya abantu uri kaguru karabe oya nukuri ahubwo ibintu nahuye navyo impambamyi zatumye nja muri single imyaka 4 none irarumanye naciye ntangura kukurondera mbona ibyawe mvuga ati reka ndakubige komsa ndabe ko ushaka kuntumuriza cyangwa ukantemuriza mbega uwo warigeze gukunda mbere na mbere baraguhemukira ya nkikiri ku ishuri ego narakunze ijya bayitwara muri scolaire bijya n'ibintu bisanzwe naje narakunze umukobwa witwa Kamariza yarampemukiye gentwaye n'amakaye Kamariza yari umurara bon tutakujije amajambo hano ni babiri mwamaze kumwumva umwidondoro we akora muri brasserie Asia na Momo hapa ngomba rero twumve ikintu kimeze oya hinge gato asiwanyu mufise amahera nimba atamahera mufise ubivuge urafise amahera iwanyu premièrement tout juste si uvuga ngo na mukunze fomte mais nakunze uko ateye uko yaje yambaye kuko sinzi ko mu byuko gambye ati sinkunda umuntu yambaye ibintu bizimvye ariko urabonye zino muzi zizimvye ariko yari yagumanije ntiyapasuye ako kantu kagiye kubyica byose tout juste ngene yumva akiri ko arazana mu rumengo n'umuntu w'umupapa bereye urugo ego ni kwa kurongogwa kandi mbego wavuze ufise kingahe 20 years afise imyaka 20 ukeneye kubaka urugo rw'imyaka 20 tubana twanda muri relationship kwanza nkamumenya men ngerageje ingene yarameze nari natanguye kwimagina kubona ingera meze yaratanguye rero birarangiye rero kutamukunze amafaranga kukantu kamahera yashitse iwabona amafaranga bagira masikia sisi nakubwiye nakubwiye bijya kuvuga ati ngo nuko atamukunze ngo nuko ngatambaye neza ngo nuko yaje kugikuntuko ahubwo gusa nuko atamafaranga bafise bakenye bamaze kumva yuko uyu mujama akeneye amafaranga cyo niyumvira igituma yitwaza kavuga ibintu biriya muzi zizinze zisa neza yaretse guturitsa ariko yumvisa amahera wabona amahera bafise mesikia naje mu ndondere muri commentaire kubera ko ndagerageza gukora ikintu cigeze kora mu buzima bwawe ndagufasha guhiga umukunzi vyoroshe kandi mukamenyana kuko ni benshi badushingira intahe yuko ibyo dukora biri kuri pare ordre niyo mpamvu rero hano sisi dusigaranye Momo bafise amahera iwabo bafise amahera iwabo Momo iryo banga naritoboye bafise amahera iwabo Momo murafise amahera nico kibazo ndakubaza murafise amahera ningine yamukunzi ni kibazo sisi ikibazo kimwe Momo murafise amahera iwacu dufise amafaranga kandi nanjye mfite amafaranga kuko ndi umukobwa nzi kwironderera brother sasa hapa ni wewe wakeneye amafaranga ntiwakeneye ubwiza soko turose ufise amafaranga bigenda gute kandi niwe bafise amahera nawe ufise ayandi bisabwa rero kuhitamwo uriteguye kubana na Momo kafise amahera awo si mwiza kuri wewe nta mugabo yihindukiza mu kirago yakunze amafaranga uno musore ashaka umukobwa azi afise amafaranga niwe bafise amafaranga iwabo na Momo bafise amafaranga afise amahera na Momo afise amahera Momo uzoncorera yo byahatari bya dance shasi ndi njyaje ndabafise na jewe sinavuze je ko nkunda amafaranga cyangwa nkurikira amafaranga oya habwo biba vyiza cyane ufise kuko ujya afise hari ukuntu amafaranga yashobora kuyajera exemple ushobora gutwara umukobwa iwabo ugasanga
yatunukuye umuryango iki vyo kwiga bibaye impambamyi yinjiye mu bintu ahantu hari ibintu ntabikurikirana completely areke kutugorera ubwenge momo wa afise arazi kurondera momo azi kurondera azi no kuziganya hirya no hino aho momo ntiwamushimye tubimenye ukaba wamushimye naho momo ugende umuhobere kazi kwako ego uracafise ikibazo ejo nka jewe kuri naje mbonye look y'abakobwa ni beza kandi icyifuzo cy'iwanje Imana mpora nsenga zo mu mwana umukobwa mwiza mugufi nkanje acishije bugufi asenga nawe utabora amatwi kandi oya baba nigisharizo n'ubusharizo nagakreatere ko kwishuri yego ari muri abagira kuba ingo inyigisha kandi wewe ukiri umunyeshuri ntiwatwaye igitabo cy'amwigisha kugira ntimwigo munsi oya ahubwo nakunda none kifa mubaze mu abakobwa beza babonye mu mwana arimo mu moyo cyambe na mbere kandi felicite ni mugufi muranareha ni mwiza ntacabaye ariko umuntu munini gose vraiment umuntu munini momo nakubariye momo kuvyibona ikibazo umuntu munini no kuri abahungu niwo gufata neza kumva kuri mu muntu ngo ariko bunini okay ushaka urutingo nanje birancanze uyu munsi guys nanje birancanze cyane sisi yani nanje birancanze kabisa birancanze yego birancanze Kefa ashaka uruzingo Kefa akeneye wa wundi ashaka kana azotwara bakagenda baramutwenga Kefa birababaje Kefa iyo utwaye umukobwa yonze mu rugo bikananya kavyibira no mu rugo imagine umugabo biraryoshe utwaye umukobwa vyibusha kondera mu rugo acavuga ati basingira ntibamugaburira Kefa birancanze guys hano umukobwa yiteguye gukunda umusore uko ari kose afise amahera no muhiro wabafise amahera Kefa akeneye umukobwa afise amafaranga kandi akeneye umukobwa afise n'ubwiza ariko gusa akantu kamwe konyene aravyibushe musigere commentaire aravyibushe ese ko vyibuha namakosa canke kuvyibuha ni ukwiza kuvyibuha namakosa sisi canke ni kuboneka neza buri muntu wese urazi uvyibusha aho ucaho nagucisha ndabitahuye Kefa ari muri dotiva tukiri kwishuri yuko jewe ko nutwara umugore avyibushe nufuma ntwara umugore yonse akavyibuhira muhira Kefa yagize ubwoba kwera ko bigaragara nko nta mafaranga agira yuko yapfura mwone urasikia bigaragara yuko neza Kefa tamahera agira yazi yuko yapfura kondera muhira bavuge ko atabugaburira Kefa twebwe tuna mind of love twebwe turi abantu twize tukamenya ibintu byitandukanye rero iyo wase momo afise amahera akagira buri kimwe bigaragara yuko ngo wamuhoye ngo ubwo buvyibuhe oya ahubwo watinye ico wiza ni gikeya ico yinziza niba mutwenge ahubwo uri kuba umunyabwenge ukavuga ati reka mimi ndamutware bo frère nukuri sindakubeshe amafaranga ni nziza ku kwezi bon arampagije n'umuryango wanje akampaza n'ibindi n'ama business nkora pembeni suko ko nanse ngo kumutwara momo ngo kubera ngo amafaranga afise no ahubwo ni nyibya munsi wa mariage umunsi nzomuterura kandi Kefa arabeje Kefa yasuka umugore azomwondera muhira Kefa yasuka umugore azomwondera kondera muhira guys hama ndamushimire Kefa ahari momo wihangane cyane bigaragaye yuko Kefa yatinye ku kononekarira iwe urumva nafise ujasiri kama ni mwanaume anaweza kupambana ili kwa ajili ya kupa maisha mazuri. Inaonekana kwamba Kefa amekuogopa sasa. Lakini ntucike intege ndafise n'indi musore wa nyuma Imana iguhezagire cyane. Reka noneho guys brother yego bariza mushakumpa micro kuri Asia amependa Asia iwana pare mama unasikia sisi yani hivi niko biranchanganya naje ndiko ndaburi kundi biragenda bari kumwita penalty none huyu unasikia mapenzi
ni kitu sio kitu cha kuchezea. Ujue kwanza, unasikia, mapenzi ni nguvu za watu wawili tu only. Ina maana hapa huyu binti yamaze kumena igiporizo yuko kuvyereketa amafaranga bafisi wabo barakenye. Nawe warukeniye umuntu afise amahera, mugabo ubonye umuntu muto atavyibushe atirekani yishire kuri ujya haringira vyo bavyiza ndamutwaye mu bakavyibo bakacovuga tujya mu buntu naramukujije yaciye avyibuhira muhiri wanje. Kefa, ukeneye kumubaza ikibazo nyabaki Kefa, kandi umukobwa yari yamaze kukwanka. Ikibazo cyanje sekindi. Ego. Asiya bite? Sawa. Umeze neza. Imbere ninjiye wambwiye ko ninjiye neza naho wandavye ariko peut-être wanshimye. Reka mvuga uko ku mvugo imwe navuze niho uhinduye ariko byari bimeze neza. Asiya, sinavuze ngo nanku udafise amafaranga, no, ahubwo nansi ya consequence kuko ingaruka kuko ugerageje kuraba mu buzima abubatse hatari amafaranga n'ikindi kintu, ariko hari amafaranga hombi haba ari ikindi kintu. Asiya, ndi umuntu wumvaje cyane muri vyakazi kiwacu. Wewe ndabona ko mbere urugo, ndabona neza ko twashaka kuberana. Asiya, atari icyo nta kindi umuhoye. Ego, Asiya ishura. Kefa? Oui. Apa wanje. Ukivuga amafaranga naciye mbona gukunda bafise amafaranga udakunda bafise imigambi. Kuko jewe mfise imigambi. Ego. Yotuma ndonka ry'amafaranga. Asiya, iyo migambi twashaka kwikorana. Iyo migambi peut-être ukone jewe mbona abadafise amafaranga hari umuco uwundi woshaka kunyerekamo nkababona neza ko ari ibintu nyene tuba twishize. Sisi batarabandanya bagoye mic bakope mic. Bino bintu birasobanutse brother. Ahari gusa wari kuvuga ati ururimi nta gufa rufise gwanyereye mu kuvuga. Nasikia kugira basi munafashe gutahura. Muze hano imbere. Siya muze imbere. Sisi. Bano ururimi rwabo gwanyereye. Ururimi rwa Kefa gwanyereye nta gufa rufise. Ariko ntiyabivuze ati mumbabarire ururimi rwanje nta gufa rufise gwanyereye mu kuvuga. Ariko ikindi gihe abe yiyumvira mu kuvuga ibintu kuko tuba twanga agasuzuguro. Ibindi kwibwira uri kuranda. Tuba twanga agasuzuguro. Imbere yuko ugomba gukunda umuntu uraba amajambo uvuga n'urutondo ugomba kuyatwaramwo ntiyavura bikubera ingaruka yo kwicuza. Ego. Kefa, kuko imvugo yavuzemwo umenga nyene yagaragaza. Icambere manzo musabe kigongwe kugira mubashe gukora. Ndabona neza ku ruhande rumwe akosiye emerikosa cyo kure. Okay. Amafaranga sio yubaka umutima n'urukundo sisi. Reka Asiya tumwigipurizo turabe nimba yisubirako nimba atisubirako yisubireko. Hano ni challenge. Siya niyemera kongera guturitsa aza kwata kukeneye. Ego adaturikije aza kuba yamaze kwemera yuko wisubiye ko mugiye kubana. Ariko gusa reka ndabibira kabanga. Burya kabigira kabizi kajimbuka karitse. Hari impamvu igiti cyunye kigamira kibisi. Nimba ijambo rimwe ryanyereye, hari impamvu ryanyereye. Ashobora kuba akunda amafaranga mwibanga rikomeye. Ashobora kuba akunda amafaranga. Asiya, uyumvire neza Asiya, challenge ni wawe. Manzi ufata umutima wawe utekereze neza. Wumve neza kukwiriye kubana na Kefa yuko kajya kantu yavuze ko gukunda amafaranga basi nyene rurimi rwanyereye. Sawa. Imisegonda itanu. Sinzi ko ashobora kuba afite ikibazo yamubaza. Oya, nta kibazo ari bumubaze sisi. Ni imisegonda itanu yo kwimvira. Kefa yisubiyeko. Imisegonda itanu asigaye 2. Iraheze. Bana, hobera umukobwa. Nasikia. Sawa. Sisi. Nanje ngumpobere sisi. Nanje mpobera sisi. Wow. Bandagewe cyane. Nimba ari ikintu cyambere kinjoheye.
muranyubashe muri kano kanya. Kumbe Kefa yarafite ariko arasotera. Kefa niyo mpamvu Niyo kwa yagombye kuvuga amafaranga yabonye ukuntu wambaye n'ukuntu umeze yiyumvira yuko ufise amafaranga kumbe yateye squatter ufise imigambi. Kefa wiyumva gute kumutsindira? Oya. Yashatse ahubwo Asiya nubwo azoguma ko onyene ntiyamuha akarasiyo gakeye nibazo mucishe mwijisho. Sisi avuze ikintu mutabashije kumva. Igituma hisemwe umuntu mutoya nubwo azotanga akamanya k'umutima mutoya. Azogumana kakabiri kiwe nibazo mucishe mwijisho. Kuko yaje niko akiri nta kirahinda. Ariko niyo ajya Rolex 3 4 5. Atareta nyashi. Bana ndajyowe cyane Imana ibahezagire urugendo nuko iwanyu bana tuzosubira nzoza kubatembera njye n'umuceri n'ibiharage. Sisi leo ni shokari. Ina maana hari ibintu vya mbere bindyohera muri inosi. Twigigwe ngaho imbere. Rero ikinangajije tugiye ngaho imbere. Abakobwa basigaye. Nibo bakobwa je nabona yuko ari bo bambere batangura kuvamo. Ikibazo nibo babaye abanyuma mu kugira. Hey guys, nakubarete nitwa Juste. Igisigaye muri commentaire uhasige iciyumviro cyawe nimba ukeneye nawe umukunzi nimba nawe ukeneye nakira bose nimba ufise warubatse umugore ukahukana urahawe kaze ukanyigira nkakurondera umugabo yashobora kurera abo bana sawa nimba uri umukobwa umaze kuvyara inshuro zibiri nawe ukeneye undi mugabo agira kabiri ndahari wewe ndondera banyitwa Mind of Love find your love muri kano kanya suko nyene mama yes unavyumva ego muri kano kanya ngo barakuzanira abandi umuhungu wa nyuma yes hano turi babiri nzana umuhungu wa nyuma canke babiri uzana umuhungu wa nyuma ni wasigaye nzana umuhungu wa nyuma bambwiye nzana umuhungu wa nyuma mu yandi majambo ubusigara atamushiragira Imana izo muhezagire basi another day tuzo mu blessing ego reka nakira umuhungu wa nyuma sawa ariko kabotsi ko dusohoye kareka ndiko nditwa Mr. Mitoma muri kano uzi ko dusohoye mugabo nani mwaravuga umutoma w'ubwenge jewe umukunzi wanje twenze igitoro kiraboneka iburundi nkuko nababwiye ngira nzane uyu ndi umusore wa nyuma tugaturangize uyu ni wa nyuma hano umukobwa aza gusigara niwe wundi mukobwa tucyo mugatigenda basi ucuririmba yandirimba ati mugabo wanje zoba Yesu yamara mugabo wanje bariho another day because tuzo mpressinga karibu cyane musaza brother meona sisi wow raba sisi wow sisi wow amapiano sisi nazanye musani mwabonye amapiano sisi leo utanikoma sisi Mungu bwana wabonye ninde mukobwa y'abanyarwanda ngakunda ubwanwa wabonye uyu nimumubaze ngo yambariye ngahe twambaye cyo uhitemo ati brother ndakeneye umukunzi nzokumva kubera ko nanje narigeze kurondega umukunzi n'umuntu kuko madame fise n'umuntu yamumpaye ipasi erega urukundo ruryoha rusangiwe je bamaye ipasi cyo nitwaramwe neza naratatuye ipasi nari nzikari ry'imikino naratwitse mama akantu yabajije jewe ndi mu mizirima muri mwese umumizirima ashobora gukurongora abagore barenga 3 4 bacura turutse igipurizo ngo pa mbega nukunda abamizirima kukuntu bagira abagore benshi navyo nemera jewe badest nimba umutima wawe ngaha ucambera umutima wawe ubugire kaci ariko gusa hariho umwe yatageza tobora uyu kandi nakubira ibanga uyu afise amahera iyo bagira n'amahera kariki nacu afise umutima ukunda ariko rero sasa yemeye no ko n'umugororengo w'13 Imana izofashe imbuto mizirima shaho ejo naje nzogenda muri Deniki mizirima nzo ndarakona kugira utugore tune nkagira Kesi Ana happy fresh madame atetse kagari gatoyi nkaca nigira kwa Ana uru ni udakena ofisi abagore benshi ni udakena bose bavuga ati baby are you okay bijya bintu kare dini n'uburaya bw'abagabo reka soko badest uyu mukobwa ntiyegeza amene gipurizo okay kandi bigaragara ko gukunda ese vyukuri yari yo typing yawe yanyayo wari ukeneye muri bano babiri ona icyatsi n'intangaje rondera umukunzi ibibazo by'ibanje jina bagije nayibagiye kubera abakobwa bari nibyo bankunze cyane bakunze profile yiwanje mugabo icyo kibazo nakibagije ndetse ndumizira wow
Wow, dada witwa nde? Niyera. Niyera arahubutse. Niyera ururimi rwanyereye. Niyera agenda atabaza agasaza atamenya. Mama yake na mama. Bino bintu bikomeza gutuma namba amapiano. Bino bintu bikomeza gutuma namba amapiano. Ase. Sisi. Badest ari karancanga cyane Badest. Kubera tutavukanye Badest. Sivyo. Aho unashaka kuba yagukunze. Okay, tuba turi ngaho tube mukuri. Ari mukuri. Sivyo. Ari mukuri. Bana kubesha umuntu sivyo. Sisi, reka gucura ubanza. Oya akabaru. Uwitonzamira ibinoze. Kandi umuhinga n'ugenda bukebuke. Oya vraiment tuba turi ngaho tubwizanye ukuri udaciye hirya no hino sivyo. Yavuze ukuri. Urabona urukundo ukunze umuntu nuraba ngo idini ukuntu ameze amahera urabirabaje nta mugore nta mu mizirima nobana nawe kandi umugore madame yari umizirima ndamukura mu mizirima of course ivyo biraba je madame waje kari kamizirima yari umizirima ariko niyo genda kurongorwa ku bagabo batanu me mugabo ufite uburenganzira bwo kurongora abagore batanu nk'umukiri urubanza byari ikiri cyo gukuri ubundi urukundo gukuri siko gufata gitumbo kasisi ahubwo uritonduka manzo kamedita cha mu nzira zose zishoboka ubwo kurukundo gukuri dusanze rero momo atsindiye uno musore ashobora kuba yari yamukunze sivyo dusanze momo atsindiye uno musore momo polisa momo nta kindi kintu momo it is yours agiye yagwa ko momo mama byagenze gutubwira ufata umwanzuro uhubutse utarinze gutekereza n'umutima wawe nanje ndagutahura nanje akabari je nari kugitura kandi azivyagira byo ngumva ngo ndashaka ngo abagore ngo babirwa oya ikibazo cha ukuntu bimeze ikibazo cha hezi momo egera ngaho imbere momo yari yemeye kwiyakira ati nubwo nzi umugore w'icumi ntacyo nawe cyo kiraheze brother umeze neza amakuru y'imisi imbaze momo kintu momo uratse kuririmba okay nifashe umuririmbira karirimbo umukunzi wawe Badest ibibazo byawe n'inzira byose bitwayemwo byagaragaje neza yuko momo ari wagutsindiye kuko nta kindi kintu wavuruzana ngo momo ni wamukunze kuko niwubwi wawe wavyikoreye naturirimbira mo bebe ese mbega bigenda gute wiyumvise gute kubona yuko momo yafashe icyemezo kwemera wewe bwawe bwite utarinze guca no hino wibuke waje gushaka umukunzi urabona utangura gukundana n'umuntu utamukunda mugabo ukuntu mugiye mubana ukamumenyera ukamukunda nacabaye ni mwiza kandi icyo nabonye kuri we umukobwa afite urukundo nyakuri momo ufise urukundo gukuri Javre mumbarire no kwihangana kwinshi n'imigambi kuva tugitangura n'abategesho yihanganye aguye ku mukinyi aguye kutera bar yo kutera go momo ririmba iyo ndirimbe amapiano twumve ririmbira mo bebe sijinyo kuririmba ariko reka ngerageze fangagura uko nyene etina kama penzi ni chupa rabi ni pesana ni mlevi ni yumbe njia kwa maana wewe naona nijo wow amashisi kamusi namaliza kulasa kukusifia matusi nayona basata bamukunze guys icambere nobabwira ni kimwe muri Mike Sisi iyisigwawe ufate impuzo mukurisha tuyambare kuresha tuyambare je ndasohora neza narababwiye tora nimero yanje on telefone wow mama uriteguye ati tubaye uriteguye kumuguhobera mu nda no kumukubita kabizo k'ubwenge binkorere momo nironkere miniatire y'ikiganiro akabizo niko gakenewe mutanyegeza ariko muko muranyegeza sinabibonye nasamaye musubiremwo nanje navyo nabonye musubiremwo nironkere wow mama ipo tayari guys ariko mama yari yarushe dawe ko kwiba nta kintu cyambere kinyohe kubona mu marusi arose mu bebe
Check up muri Arabia Saudi narari turare icyo nabashimira nta kindi nuko nzoza kuverifia ndabe ko umubano wanyu uzokomeza kandi kiri naco mugende mube amakara niba burubeya jewe mu rugo iwanje barambwiye papa yarambwiye ngo nzobe amakara nabaye urubeya ndake ama akazina kiwanyu mutware mu mbebe umupige utamu na mtakakea umupekea uonyeshe mapenzi ya ukweli ya data ambayo inaweza kuwa sisi yani mimi hapa mimi siwezi kuongea mengi yani mimi vijana wangu wamefanya kazi vizuri ni lazima mimi niweze kujipongeza kwanza thank you my God to support me this day you know nasikiaje kabisa jari atumushire hagati muri bose niwe birangira twayimukunze ariko umutima wawe wacitse intege cyangwa ntiwacitse intege oya sinacitse intege ariko rero je ndamutahura ari uduhungu yanka nyene naje nkabona ko ari je no gashakura sisi reka ndagushimira cyane yego namwe yakoze nimero yanje ni yayindi nyene yego nzo unkeneye yego ntugira ikibazo kandi abakunzi ngiye kuzana bagiye batandukanye bimwe sinari kumwe n'ugwaruka ejo nzozana abandi yego turavyiteguriye nizere ko ufise umutima wawe w'ikivuguto umutima w'ikivuguto kimwe kiryoshe nta na kimwe kiryoshe yego kandi je ndizera neza yuko no musi nimba atarahawe ejo nahawe kandi ndagutera intege umukobwa mwiza usa neza iyo nza kuba nafise madame nakucenda twara wewe vraiment madame wanje kazo kintu musunza gusa ikintu kimwe madame wanje musunza ikintu kimwe cyonyene uburebure aho deja amaze kubona ko musumvye madamu uburebure aho ahubutse aho uva kuraberetse musumvye uburebure mugabo tanga keya muri madame oho reka tukubwire usubire mu kibanza kugira hama urocuka kwindi umunsi igisigaye naho Imana guhezagire cyane turi kumwe kandi nizere ko bimeze neza alright yes big up me bakunzi baje nababwiye ati nitwa Jisteka Barca nkuko bisanzwe ndetse nanje nkure mu gisagara cya Bujumbura nkuko bimeze igisigaye ndetse mwabonye yuko iyi bayitwa find your love hano no gushaka umukunzi niko kazi njejwe ndagushakira umukunzi ku nguvu. Hey guys, turabashimira bwo mwese mwari kumwe natwe twizere ko mwaryohewe hamwe natwe. So uratumiwe wewe wese wifuza kubana natwe muri Find Your Love, uri single warambiwe no kuba single wifuza umukunzi ni karibu cyane. Na babandi nimwe vyibagire n'umusi nari kugwaruka ndera no ku myaka 35 warabuze umugabo je ndahari ndondera. Okay? No mu divorce n'abafakaye n'abagize iki karibu wironkere inyishu yawe. Ikintu cyanyuma cyo no kubwira ni kimwe gusa cyonyene commentaire yawe ni ingenzi hama kuturondera ni cingenzi gisigaye naho ugire subscribe kandi ubashe kubiha abandi benshi uvuga ati cyagisubize mu gwaruka cyagisubize muri babandi cyo cyamaze kugaragara kubera ko nuvuga ati bye bye tutosubira ubutaha I love you too much.